Umviye inkuru y'umuhungu ndayikeza ku isansa akundana na mushikiwe Hakizimana Dorimene. Uru n'urukundo rwisangamwo, urukundo utigishwa, urukundo rutagira oya. Isangemwo. Urukundo rw'abavukana n'urukundo rudasanzwe, urukundo rukomoka ku kuvuka mu muryango umwe, uraba ari urukundo rwuzuyemwo ukwizerana, ugutabarana, ukumvikana be n'urwibutso rudasanzwe. Uru n'urukundo ruhuza abavukana rwo kuva mu buto bwabo, rwo kuva mu bwana. Isangemwo. Abo ubona bavukiye hamwe barakurana, barakundana vy'amaraso, atari vya bindi vyo guhitanamwo vy'abubakana bo muri no misi. Aba bakundana kuko ari amaraso amwe, kanatsinda basangiye amaraso y'abavyeyi. Aba niyo bashwana biyunga vuba, kuko igihe cose bashwanye bariyunga, basabana imbabazi kuko basanga ata mpamvu yo gushwana ihari. Aba barababarirana, baratabarana kuko urukundo rw'abavukana ntiruza rushira. Urukundo rwabayeho kuva bakiri mu nda y'uwabibarutse. Isangemwo. Uru rukundo rwa Pwisa na Dodo n'urukundo rudakeneye impamvu. Ntirukeneye impamvu kuko rushingiye ku muryango. Uru rukundo rubaho kuko rufise agaciro gakomeye. Rufise n'inkomoko nziza kuko rusangiye no konka ibere rimwe. Isangemwo. Ese uzi ukuntu biryoshe gukura uri mukuru w'umuntu maze mutoyi wawe agakura aticuza igituma umubereye mukuru? Ndayikeza ku isanse mukuru wa Hakizimana Dorimene akiri muto, ntiyarazi we w'uno munsi, n'akazoza kiwe ntikari kasomeka. Uku niko yifotoza. Aka gafoto kiwe, dore n'akandi bari kumwe na mushikiwe Dodo. Uyu munsi ntibacifotoza uko, dore uko basigaye bifotoza mu gihe baba bariko baraserebura imwe mu misi yabo mikuru, n'igihe baba bariko baraja inama n'ingingo. Isangemwo. Uno munsi bari ku yindi ntambwe biraboneka, ariko kandi ntibibabuza ko rimwe na rimwe bicara bakibukanya kera habo, bakibukanya muri kahise kabo. Hari igihe bavyibukanya bafatiye ku dufoto twabo twa kera, bavyibutse bagaseka kabisa. Baraseka bikabarenga, aha ni naho hera nawe uvuga ngo none aha nihe, kandi ukabivuga atanzigo bishizemo, atabwibona atano gukavya. Isangemwo. Ntawupfa kumenya icerekezo c'umuyaga arabiye mu kirere, igihe ikirere kiba gitekanye. Ni nk'uko utopfa kumenya urukundo Pwisansa akundana na Dodo kuko ari urukundo rw'abavukana. Ni urukundo rutagira imipaka, ni urukundo rubabarira, kandi ni urukundo rwihangana. Uru ni n'urukundo rutagira divorce rega. Isangemwo nawe. Twatanguranye iyi nkuru witeze kumva ukuntu bwishiki na gisaza bari mu rukundo ego, witeze kumva ukuntu isi yaheze, wari witeze kumva ukuntu abuno munsi tutakigira ico dusonera. Ndakugemye birangiye ndakumvishije uburyohe bw'abakundana urukundo rw'abavukana. Ndakwibukije ukuntu abavukana bitanaho, ukuntu abavukana bakorera hamwe, n'ukuntu abavukana baharirana. Isangemwo. Muri haraje kuremenaniriza abantu, gucagagura tumwe mu duce muteranya n'utundi, kugira ngo mukore byiza vyanya ariko kandi mubikure mu majambo umuntu atavuze. Twebwe yaca bari ku rutonde we, mwibuke ko nkiri papa wanyu we, ndandika mukigana. Isangemwo nawe. Isangemwo nawe rero, nta rukundo rwiza ruruta gukundana n'abo muvukana. Biraryoshe iyo mwitanaho, mukaja inama, Imana nayo ikababera umujenama wanyu. Pwisa mukomeze kubera akarorero abururunganwe, we na mushiki wacu Dodo. Ndabizi iyi nkuru igiye gushika kure, ahantu hose nimwe bagiye kuvuga. Bamwe bazobita uko bashatse, abandi bazovuga ko atari mwe mukundana muvukana mwenyene, ariko vyo nimwe mufitanye urwibutso rudasanzwe, nimwe mufise ico muratira abandi, kuko abandi iyo babaho baba barabitumenyesheje. Erega tayisangemwo nawe nta mateka, ivyo bimaze kumenyekana. Iyi nkuru yanyu y'urukundo rw'abavukana izigisha benshi kandi bamenye ko urukundo rw'abavukana rugisumba izindi nkundo zose. Biraryoshe kugira umubrada mwiza nk'uko biryoshe kugira umusista mwiza. Ndabashimire cyane rero Pwisa na Dodo, ariko kandi nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.